Igenekerezo rya 9 Kigarama uko umwaka utashe harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya igiturire. Ishirahamwe Parcem ridaharanira inyungu za politike Yatunganije ikiganiro kubanditsi n'abamenyeshamakuru. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parcem mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko anegura ibijanye n'amasoko atangwa na leta ko adakurikiza amategeko kuko bidashobora kubandanya gutyo abantu barorera. Ati twatanze amexamination angana gutya wanashaka dukuyemo ajanye n'amategeko internationale nk'ibyo kuvuga abadiplomate ibyo bavuze canke hari bijanye n'amategeko nyene mpuzamakungu ivyo birasanzwe twatubizi mugabo kubindi n'ubutuzi ko umuntu ashobora gusigura ati aya mafaranga igihugu catakaje yoba angana we fata nko muri no myaka wo fata izo miliyaridi amajana ngahe izo miliyaridi amajana ngahe dokumva ku mwaka wo zigwiza n'imyaka imyaka bimaze bigenda burya woronka investissement iba yarabaye ingana n'ayo mafaranga yose ni ikibazo aho ideni mu gihugu hagati yongera ku bingahe hama izo nazo zikaguma zitangwa zingana gutyo uwo mwimbu utabona niko uriyongera nibaza rero ko ahantu kuhakabira bose kandi bakagira birashobora kubanza kuzihagarika kuzitanga bigaragara bakabisubira mu gushasha iyo akete nazo tutura abantu bazironka ni bandi masuzita zironka ni yandi yashitse kuki yibaragize batu basubiza mu kiga ca leta hezo nerazo zingana muri cyane tumazingana muri cya mugabo warabari ugasanga abana bicaye hasi mashuri ibijanye n'amasuri sunuka amategeko akurikiza rega amategeko amwe arafise ibintu atanga mbwa bitakurikiza nta kindi kintu sinzi bakibajije amategeko akurikizwa amategeko akurikiza umwe wese ajurejwe ngaho ugira igihinga nk'ubu autorité de régulation du marché public yokora akazi kayo neza hari byo na direction nationale du marché public yokora neza hari byo kuko n'umuntu ashobora kugira ngo gita gatanga raporo akerekana bitagenze nimbaza ibikoso ayo mamonopole ashobora gutangwa nibo cabikoso biranditse neza nyira ntuze hanyuma kuvuga ati abahanwa nawe mumenyesha makuru ayo masoko y'ukuru makuru yose kudondagure nawe ugira statistique twumvise amasoko ngenda ngaravuga n'abati bamaze guhanwa uko ufasha niba bajya nakubwiye tugira statistique ni les personnes chargées de marché public hanyuma gacara kwizo izo serie nazo nizo zimufasha kandi technique musanzwe bazimufasha kugira nimba ari muri ministeri y'ikindwa y'iburi nyine ubwo canke ya energie nyine basobananga umushikira nganje ari kwiso gutanga amasoko mugara afite amaserire nayo technique avec des services de marché public baramuha na commission de marché public akamuha na commission de réception hajya barese vikiro kikaca kiboboka babahumirije usana ahari nibishobora kubuza ibintu bananya gutyo abantu turorera ari igihugu cyo kiratujana igisata c'amasoko ya leta cyo kishaka kwereka neza isura y'ingene Rwanda igiturire ariko biragira. Yamenyesheje kandi ko iyo hageze ko amasoko atangwa hari abantu bakugwamwo kubera isoko iba yateguriwe umuntu ivyo bikaba bisubiza igihugu inyuma. Ni ibindi bashamagira basanga ariko barakuramo abana bari yabitwaje kugira isoko usanga barateguriye nk'umuntu basanga ni ibintu byari abagire bizeza bigasubiza inyuma igihugu ko handiho ubuzima naho hagara haramu bati muri regide zo kuvuga ngo haraguzwe ibintu bitakenewe ngo birunza kumara mu byo kuva muri za onatere ngo hari amasoko yazaye kiri gikora icuma cyakozwe hana bwani kiriko kirakora era yagiye bari resolution ukega atangwe kubomoka bagize kushimwe amashuri yubatswe ugasanga wabayubatse arayabomoka haciye iminsi mikeyi deja n'uwogira ingene amashuri yubatswe amwe twaturubaka n'ingene byaza biratangwa n'iko urabona ko ari ikibazo c'amasoko nibaza yuko turakira dushikana yo tudahimbiye
tudahimbiye ingero kiradushikanayo nta ayo kajeki nta kete mubise imbara banije mu bandikiye ubushikiranganje ati nyabo na nyabo none uwo musore ni wakena ubikiro cyageze kuri 2500 3000 hafi n'umucero usanzwe kina mbaza ku masoko none tuzatubikiwe ni none ico gihe bajya bose navuze nta bari ngaha rero ko twava mu bintu nyene byo ngabo twizere yuko kubera diarama maze ko zirabaje zimame yabaye twizere yuko hagiye gufatwa